Reka nsubire ndabaramutse abandi ndabahemwiriwe nshuti banywanyi bacu mukurikirana amakuru n'ibiganiro mugezwaho nanjye Mike hano kwimbonesha kure yanje ndetse ari no yanyu imbonesha kure imwe rudende ibashikiriza byinshi cyane bikubiyemo ivyo amatwi yanyu atigeze yumva n'amakuru mbabwiriza cyane biri kuvugwa mu mvo za politike muri ari byo gutegetsi aho mubwiriza biri kuvugwa makumyabiri atandukanye hano iwacu i Burundi ndetse bugura n'ibiri kuvugwa mu bihugu by'abaturanyi aho mubwira biri kuvugwa muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ku rubuga rw'intambara. Urabizi neza ko ari intambara iri guhuza mutwe utwaje ibigwanisho wa M23 ndetse n'ingabo z'igihugu za FARDC. Nkubwira ariko nyene n'ibiri kuvugwa mu gihugu cy'u Rwanda, nkakubwira ibiri kuvugwa mu bihugu bya Uganda, Tanzania, Kenya ndetse n'ahandi hirya hino muri Afrika, ndetse nkakubwira n'ibiri kuvugwa mu guvyo makungu ya kure. Reka ndakengurukire wewe hajeje gufyonda sabone wenyene wamanutse aswa jambo ko mutuko kanditseho sabone ugafyonda ko ndetse ukakomeza ukanda no kukazogera hirya gato, ndagukengurukiye cyane ndagukanda komeza saba nawe utaraheza gufyonda sabone ko wamanuka aswa kumutuko kanditseho sabone ugafyonda ko wamara gufyonda sabone kandi ukomeza udusangiza n'ibitekerezo kandi nanone wibuke gukanda ukazogera kare yatswira ngo ugiye ubasha kuronka amakuru yacu ku gihe. Mu nyigo nkuru rero nagutegura nakubwira ko Bujumbura abasuma batandatu bitwaje ibibugita baraye bafatanywe itonga bavuye kwiba imido ya Ntebe mu Kinama, ni muri quartier ya Kende ya zone Ngagara neza imbere yaho bita kwa komine aho haraye hafatiwe mu bucagucagu bwo kuri uyu wa 25 ndamukizo wa 24 abasuma batanu hamwe n'umushoferi bafatanywe itonga bavuye kwiba muri zone ya Kinama imido y'intebe. Imodoka barimwo ikaba yononekaye cyane, naza kubigarukaho mwidonido nyene y'amakuru naguteguriye. Rogira kandi nkubwirize yuko harekuwe abanyoro 157 mwibohero rya Bubanza, ni mugihe kandi none hategerejwe ko na Bunyoni nawe ariko ararekugwa. Sivyo ngivyo ariko none ikayanza yishe umukenyezi wiwe amuhora kurenga ibigo, ndazi kubikura ko mwidonido y'amakuru nyene naguteguriye. Sivyo gusa ariko none harekuwe abanyoro 157 mwibohero rya Bubanza uko nabikubwiye, ndaza kubigarukaho mwidonido y'amakuru nyene naguteguriye. Sivyo ngivyo gusa ariko nyine ibiterwa njabuka amazi bigiye guhabwa agaciro kanatunganywe uburimyi mu makomine y'intara zose ku buryo umwimbu wo gushora ku makungu wiyongera. Turaza kubigarukaho makuru naguteguriye, ndabitse ko ashobora kuba ni mu gitondo sata cyangwa se ni mugoroba, ariko na chato mudafata iminota batarenze 10 cyangwa 15 gusa ngo mvire byinshi cyane ibikubiyemo ivyo amatwi yawe atigeze yumva. Amakuru arambuye ni mukanya gato cyane kuri mukoronje ndi Bunyoni umugenzi wawe ikaze. Hakaze makuru arambuye hamwe nanjye Bunyoni umugenzi. Kanangore nkubwira ko Bujumbura abasuma batandatu bitwaje ibibugita baraye bafatanwe itonga bavuye kwiba imido y'intebe mu Kinama, ni muri quartier ya Kenda zone ya Nyangara neza imbere yaho bita kwa komine aho haraye hafatiwe mu bucagucagu bwo kuri uyu wa 25 ndamukize na 24 abasuma batanu hamwe n'umushoferi bafatanwe inonga bavuye kwiba muri zone ya Kinama imido y'intebe. Imodoka harimwo ikaba yononekaye cyane nkuko twavyiganiriwe n'abasanzwe bakora akazi kizamu kuri station iri imbere yaho aba basuma bafatiwe ngo hariko nk'igihe cy'isaha 8 z'ubuca, aho bumva induru y'uwatwara imodoka yari yakurikiwe n'uwo muduga niho babyuka baca babona iyo modoka ari yo mu bwoko bwa Probox iriko ica iriruka cyane izanana mwibarabara rya Mutakura, niho bayitangira baca babona
ibandanya yongeza umuvuduko ibaca batera urubuye kuri ico c'imbere pare-brise. Iyo modokari ica ihusha ibarabara igonga inkombe z'umuferege baca babafatisha imirwe. Amakuru duhabwa n'abajejwe umutekano muri zone ya Ngagara ngo iyo modokari bayisanzemwo abantu 5 n'umushoferi agira 6. Mu vyo babasanganye harimwo imido 8 y'intebe hamwe n'ibibugita bari bitwaje. Abo basuma kandi ngo bariyemerera ko bari bavuye kwiba ngaho nyene muri zone ya Kinama, ndetse ngo bari kumwe n'abandi bagiye mu yindi modokari aruko ngo bo bari kumwe bafashe irindi barabara. Abo bajejwe umutekano bamenyesha ko abo basuma bose uko ari 6 bafungirwa ngaho ku biro vya zone Ngagara. Imodoka barimwo hamwe n'ivyo yari ipakiye biracari aho bafatiye mu kurindira ko babishikanwa mu biro vya zone, ndetse ngo n'amatohoza arabandanya kugira ngo abo bandi basuma nabo bafatwe. Reka nkomeze nkubwiriza ko hari kuwe abanyororo 157 mu bohero rya Bubanza kuwa 21 Ntwarante 2024. Umushikiranganje ajejwe ubutungane Domine Bunyankimbona yarekuye icese abari mu bohero rya Bubanza bangana n'157 harimo abakenyezi n'abagabo. Abarekuwe bari mu mice ibiri, abamaze gucingwa urubanza bari bahejeje ica 4 c'umunyororo kandi bigeza neza, hamwe n'abaritswa n'ivyaha bibito bito cane bariko baraburana bagirizwa ivyaha bito bito. Umushikiramanza kizigenza wa Republika Leonard Manirakiza yamenyesheje ko abarekuwe batarariha indishi y'akababaro bategerezwa kuziriha. Abagikurikiranwa na senare nabo bagategerezwa kuyitaba uko bazobisabwa kose. Umushikiranganje Domine Banyankimbona yamenyesheje ko abarekuwe ari ikigongwe bagiriye, mutegerezwa kwigenza neza ku buryo uwo mwagiriye nabi mutaja mumukora kwitama, mugende mumenye kwiteza imbere no kuba neza. Agahamagarira abasaba indishi kwegera abutungane parike ubibafashijemwo. Umushikiranganje yaboneyeho akaryo ko gusaba amasenare ko yoza aranyarutsa imanza boye kugumiza abantu mu ibohero bigatuma barengerwa n'igitigiri. Ibohero rya Bubanza ryari ryubatswe kugira ngo ryakire abafungwa 200 kuri uyu musi wa 21 Ntwarante 2024 ryari rigetswemwo abangana n'454 harimwo abana 4. Iryo bohero rirafise n'utubazo tumwe na tumwe nk'iyo hageze mwiyunguruza abanyororo kuko atamiduga rigira. Ntabwo ari ivyo ngivyo gusa ariko nanone yishe umukenyezi wiwe amuhora kurenga ibigo. Ubwo bikaba byabereye muri komine ya Kiyanza. Uwo yishwe mwijoro ryo kuri uyu wa 26 Ndamukiza 2024 n'umukenyezi yabana n'umugabo wiwe Mutumba wa Rugabagaba muri komine Gatare intara ya Kiyanza. Uwo mukenyezi yari yataramanye n'umugabo wiwe basangira akayoga, ariko batashe mwijoro niho bashwana n'umugabo bivuye ko uwo mugore yoba arenga ingo, niho yoca amukomeretsa mu mutwe baca bamutwara ku bitaro vyo mu Maramvya komine Gatara, ari naho yacikaniye nk'uko bivugwa n'ababanyi. Abajejwe intwaro muri komine Gatara no mu ntara ya Kayanza baremeza ko ako kabi kabaye kandi ko uwo mugabo yafashwe n'igipolisi. Ngayo nguko rero iriko biraba ino iwacu i Burundi. Ntabwo ari ivyo ngivyo gusa ariko nanone
twabwirijije n'amakuru ariko kuvugwa ko Neva yoba ngo ari gukora ibintu bitemewe n'amategeko ndetse kandi hakaba ari gushinjwa ko ngo yoba ari gukora n'ubucuruzi bw'amagendu. Turaza kubigarukaho nyine makuru yacu ataha, reka mbisubikiye ahangaha ayaka kanya. Gusa mwese nizere ko munezero kandi mwakomeze gufyonda sabone, n'abatarayifyonda kandi ko gufyonda sabone kumanuka kwa jambo ko mutwanditseho sabone mugafyonda ko mwamara gufyonda sabone kandi mwakomeza mudusangiza n'ibitekerezo. Amakuru yacu nawe kagaruka, ndabakunda cyane, makagire Imana n'amahera. Kuri mikoro nje muba muri ko murumviriza ndi Bunyoni ubagenzi ubakunda cyane. Ciao ciao.